Ibara ryaraguye mu Kayanza, abantu batanu barapfa, abandi batatu batwagwa mu bitaro. Abo bari bihereje inzoga yitwa Dodo Whine. Ivyo vyabaye mu ijoro ryo kuwa kane ushira wa gatanu itariki 2 z'uku k'umunani. Musitanteri wa komine Kayanza Dodo Whine Ninziza aremeza ko abo batwawe kwa muganga harimwo n'uwari yahumye amaso, abandi nabo bavyimbye amaguru. Inzoga nka Dodo liqueur zinyobwa mu Burundi ntizoba zihuma amaso. Niyo nkuru nyamukuru tuzakurabira hamwe uyu munsi. Mwiriwe, ni Davi, nizere ko mwatanguye ku 8 mumeze neza. Ikigo BBN cyo kibwira bihereze ico kinyobwa Dodo Whine giti hange ngo BBN ubwayo ntizukora iyo nzoga. Haga none bigenda gute ngo umuntu yihereze urukanywa hama yisange yahumye amaso. Mu kwa gatandatu k'uyu mwaka twarababwiye inkuru yavuga muganga Levi Kandeke wo mu bitaro vy'amaso Clinique de l'œil. Ico gihe yashikiriza ko ivyo bitaro bimaze kwakira bagize ingorane zo guhuma biva ku kwihereza inzoga ziri mu burozi bwitwa methanol, ari nayo kandi bita alcool methylique. Ubwo burozi umuntu abusanga mu nzoga canke imivinyo. Methanol isanzwe iri mu bwoko bw'ama alcool. Ico rero itandukaniye ko na ethanol, yindi alcool dusanga mu binyobwa vyambiye, nuko ethanol yoyo atakabi kayo mu gihe umuntu yanyoye yigerera. Methanol yo tuyisanga mu nzoga mu gihe zitateguwe neza canke mu gihe zarengeje ikiringo. Ngo hari n'abagana inzoga bashobora kuyishiramwo n'impaka iyo bashaka kongereza amakari y'inzoga zabo. Umuntu rero anyoye ikinyobwa kirimo methanol arameneka umutwe, agatangura kuzungurirwa, akababara mu gikiriza, akagira ibizunguzungu n'iseseme. Arashobora no guhuma, mbere atevye gato gushika kwa muganga agacikana. Abahinga bahanura ko imbere yo kwihereza ibinyobwa umuntu yokwama asuzuma urugero rwavyo rwa alcool aho yakorewe kugira asuzume ko itaratakaza igihe canke ibiyigize. Ikindi nyamukuru yoraba nuko yemewe n'amategeko. Tubibutse ko ikigo BBN giherutse guhagarika ibinyobwa nka Susuruka Wine, Sorora Wine, Rafiki Wine, Capitaine Wine, Castor Wine, Navus Wine na Ambiance Wine inyuma yo gusanga zitubahirije amategeko agenga ihingurwa ry'ibinyobwa bene ivyo. Izo zagiye zikurikira Sapor. Mwe namwe muvyumva gute? Ubwo ntiziduhuma amaso? Mutubwire muri commentaire. Dutandukire inkuru ngufi nazo. Miss Anthia Khélia Ninziza niwe yatowe nk'umwigeme mwiza kandi aciye ubwenge mu ntara ya Gitega mwihiganwa Miss Queen Ngoma 2024. Yatowe kuri uyu wa gatanu uheze itariki 2 mu birori vyabereye kuri Le Nox Restaurant Bar Gitega. Anthia Khélia yatowe afise imyaka 21, akaba yiga uburimyi kuri kaminuza y'u Burundi campus ya Zege. Umugambi wiwe ushingiye ku guteza imbere ukwikwiza mu bifungurwa no mu butunzi mu miryango cane yo hagati mu gihugu ifise amikoro make. Anthia akaba yahawe agashimwe k'imiliyoni 3. Ku nshuro ya gatandatu ishirahamwe Visit Burundi yishinze guteza imbere ubukerarugendo mu Burundi ryaratunganije urugendo tembera Burundi. Ubwo rugendo rukoranya abarundi n'abanyamahanga bakagendera ibibanza vy'iratiro vyo hagati mu gihugu. Tembera Burundi ikabigamije gutumirira abarundi gukunda kugendera ibibanza vy'iratiro vy'iwabo, promotion du tourisme local imbere yo guhurumbira kugendera amakungu. Batanu mu banonotsi baserukiye Burundi muri Jeux olympiques Paris baramaze gusezera canke gusezererwa amahiganwa. Rodrigue Kwizera yiruka ku metero 800 yasezeye adahiganywe kumvo y'imvune. Celestin Ndikumana yiruka ku metero 10,000 nawe nyene akaba atazohiganwa inyuma yuko abaganga bamukurikirana bamubwiye ko bidakunda bivuye ku mvune afise. Beri Cresus Ganira yoga ku metero 50 ntiyashoboye kubandanya mu gice ca kabiri gishiri ca nyuma. Niragira Ansiera akina judo yakuwemwe n'umunyapolonye Beata Pakut-Klotsko inyuma yo kumukubita hasi mu masegonda 57 gusa. Lois Eliora irishura wa mwigeme w'imyaka 14 ari nawe munonotsi w'imyaka mike yari arimo mu baserukiye Afrika yose. Ntiyabandanyije nawe naho yagize umwanya mwiza w'amasegonda 29 n'ibice 63
aba uwa mbere mu muce wiwe. Ku rutonde rusangi ntiyashoboye kuza muri 16 babandanije. Abasigaye mu higanwa ni Francine yo mukunzi yiruka ku metero 5000 azobandanya mu gice gikurikira. Akaza guhiganwa mu gice ca nyuma final uno musi isaha 3:15 z'ijoro. Naye Jide Ntakirutimana yiruka ku birometero 8,000 azinjira mu higanwa hirya y'ejo kuwa gatatu itariki 7 z'uku kwezi kwa Myandagaro. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru mwiyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Ahanje tuzosubira ejo.